banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bagenzi bakunzi b'ikiganiro Deutsche Kurs ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi. Ikiganiro Deutsche Kurs nkuko mukimenyereye ni ikiganiro cihaye intumbero yo guterera mu mugambi wo kumva kumenya kwandika no kunonosora ururimi rw'ikidagi, umugambi mutegurirwa ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand, jewe Paul ndayihereje akabarije ndakibashikiriza. None umuntu ngaha yo kwibaza ati none uyu munsi tugiye guteramira kuki? Ndifuza gose ko twosozera ikiganiro tumazemwo igihe aho twari tumaze iminsi turaba icarico locale preposition mu kidangi ingene zikora mu buryo mu ma contexte mu ma situation atandukanye. Twisunze ikibazo kimwe mu bibazo bitandukanye, ibibazo bitandukanye kandi vyose naho bitandukanye bigaruka hahandi ukungene locale preposition zikoreshwa. Muribuka icarico preposition n'umurwi w'amajambo magufa abaho mu kidagi afise ikintu gihambaye aterera dans la finalisation sur le plan grammatical y'ico umuntu agomba gushikiriza cane cane kijanye na un endroit, ico gituma bayita local. Itanga umuco igatanga précision sur le local. Le local ishobora kuba ari local aho umuntu ari, local ashobora kuba ari aho umuntu ava canke iyo umuntu arora. Rero bikavana vyose n'ikibazo umuntu ariko aragerageza kwishura. Kuko niyo nabaza nti mbega uri he, uzombarira aho uri, le lieu donc. Mbega uroye he, uzombarira iyo ugana, iyo uroye, le lieu encore. Mbega uvuye he, uva he, encore une fois ndindiriye kumbarira iyo ujuva, le lieu. Mugabo, c'est ici où c'est finalement extrêmement intéressant. Nuko ego amajambo uza gukoresha muri zirya preposition zirya locale ziratandukanye zivanye précisément n'ikibazo uri kurishura. Twarabonye ikibazo vuhine iyo umuntu ateragana. Twarabonye yuko preposition ya mbere umuntu akoresha ni tsu. Iyo nayifasha kwerekana le lieu haba hari umuntu bwa mbere ngiye kwanaka canke ngiye kwanaka w'umuganga nshize imbere pa umuntu ngiye kuramutsa me ngishize imbere umfasha mu vy'amagara canke ngiye kuri university kuri banki canke mu cinema nshize imbere iki pa umuntu me en local abarimu ni le bâtiment. Aho umba mfashe iyo bâtiment comme un lieu de référence, dushobora guhurira aho hantu kubera horoshe gutora. Mvuga nti reka duhurire kuri banki, reka duhurire kuri iyi batima, kuri university
kw'iyi shure aha naho nyine nkoresha tsu. Rero icyo twari twakibonye ni preposition locale ya mbere, mugabo mwumvise le contexte dans lequel ego nivyo en lieu désigné ushaka kumenya, mugabo ayo lieu mbega ni iki? N'umuntu ugiye kuramutsa, canke n'inshuti ugiye kuramutsa, canke n'umuntu w'ingirakamaro kuri ugiye kuramutsa, canke un bâtiment qui va vous servir de référence. Iyindi ya kabiri ni in. In twari twakivuze ni gihe ugana en lieu novuga fermé, mais qui dit fermé dit qui peut s'ouvrir. Ugiye kuri bank ukavuga uti ich gehe in aha ni Gebäude, qui est visé le lieu, aha ukoresha in. Ni nguko twabonye uko ushobora gukoresha tsu, mugabo in ngaha c'est ça qui fait la différence entre tsu et in. Aha urinjira indani ya banki. Wo gehst du hin? Wohin gehst du? Ich fahre in die Bank. In die Bank. Nukuvuga ndinjira muri iyi batima. Ich gehe zur Bank. Ego ngenda ngana ijya banki ijya batima, mugabo sindayikozamwo ukuguru. Ich gehe in, toujours in den Kindergarten. Kindergarten ni jardin d'enfants. Turakora na nyina w'umwana, umwe muri twebwe araza gutora umwana saa sita, canke akamutwara mu gitondo. Nditumutwara tumusiga kwibarabara kuko n'umwana kiri muto. Kindergarten n'abana bagitangura, abana baja muri creche. Umwana nk'uyo ntumusiga kwibarabara ngo genda ijane, uramuherekeza ukinjira dans le bâtiment qu'est l'école. Kindergarten ni genre masculin. Dans les trois genres twize grammaticaux zo mu Kidagi hari neutre das, féminine die comme la banque et Kindergarten. Rero reka tutanga kandi karorero nje ngira ico ndabivuzeko. Ich gehe ins, aha no kuvuga ni in plus das. Kino canke theater. Reka dufate theater. Theater ni harya hantu bakinira amateatre. Ndu uguma inyuma ya robatima bakinira, oya aha urinjira indani. Ins Theater, in den Kindergarten, in die Bank. Nongaha turabonye yuko die préposition in qui a la forme aussi courte qui in, cyo kimwe na tsu, muribuka tsu ni set u. Niho naguma mvuga nti n'amajambo magufi abaho, mugaba afise une certaine importance en certains rôles sur le plan grammatical. Et voilà, rôle important sur le plan grammatical et à karore. Dufatiye kuri in. In die Bank, in den Kindergarten, ins Theater. Nabibonye. Selon que le substantif kisqui, nabonye, ali du genre féminin, il n'y a pas de changement de forme. Ni die Bank, die Post, die Kirche.
ndinjira mw'isengero, ndinjira indani. Je dépasse la porte et j'entre à l'intérieur. Indi, contrairement à Tsu. Tsu à Kirche, nguma harga aux environs du bâtiment. In den Kindergarten, in den Park, ngiye gufata akayaga, ngiye kugorora imitsi muri park. Wo gehst du hin? Wohin gehst du? Ich gehe in den Park. Kubera ndinjira indani. N'ahantu clôturé. Canke ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt. Kubera iki Park ni masculin. Supermarkt ni masculin. Après in, avec un substantif masculin, mwabonye ko ni der Kindergarten, der Park, der Supermarkt, der change et devient den. Muravyibuka. C'est ce qui nous indique que finalement, nous sommes ici dans un contexte où nous utilisons quoi? Nous utilisons casus accusatif. Ça, c'est la forme accusative. Il y a Bank féminine, den Kindergarten und ins Theater. Seul change de forme l'article défini, possessif et autres, même de négation. Ikaba den. Ngaha, tout comme Tsu, in est aussi une locale préposition qui indique un lieu de destination locale. Mugabo ngaha avec la différence de Tsu. Nous ko in vous entrez à l'intérieur. Nababwiye Tsu iyo ugana umuntu. Umuntu inshuti, umuntu kuvyo akora imisi yose, umuntu kuvyo mupfana. Canke ugana ambatima iza kukuzimurira canke iza kukubwira ko washitse canke utashitse, ufise rendez-vous n'umuntu. Mugabe iyo batima uyirabira hanze. In ugana batima en local, en lieu yitwa batima. Ishobora kuba keste parenye, ishobora kuba ishure, universite, mugabo winjira indani. Ukoresha muri icyo gihe in, mugabo ngaha ikora avec accusatif, avec tout cela comporte comme conséquence au niveau des formes des articles. Ivyo bikava kuki? Kuko in ifasha kwishura ikibazo wohin, la direction, le lieu de destination. Tuzobibona. La forme va être ukundi niyo twavuga le lieu de séjour. Lieu de destination. Un bâtiment que vous dirigez ce bâtiment, quand vous franchissez même le pas, vous entrez à l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes non pas autour ou vous restez en dehors, non, vous entrez à l'intérieur. Iyindi twaza kwisanga dans un autre contexte. Reka turabe ko hari personne, umuntu ugana, Gebäude, ou alors reka tuvuge igihugu, land, canke igisagara, Stadt. Ugiyehe? Ngiye kuraba naka. Ugiyehe? Ngiye kwa muganga, ngiye kwa kimyozi, ngiye. Ugiyehe? Ngiye muri banki, ndinjira. Ngiye kuri université, ngiye ku ishuri, ndinjira. Je ne fais pas l'école buissonnier, ngoresha in. Mugabo tuvuge ugiye ugana igihugu canke igisagara. Reka dushireko nga ich gehe, ich fahre, reka dushireko ich fliege.
du verbe fliegen, prendre l'avion, voler. Ich gehe, ich fahre, ich fliege. Ni ukuvuga vous vous dirigez vers quel est votre pays de destination. Igihugu. Hanyuma tubone igisagara. Ikintu nyamukuru ngaha umuntu yovuga nuko iyo ugomba ugana ikibazo gifatiye ku gihugu ugiyeko nukumenya ico gihugu mbega citwa ngo iki mu Kidagi. Ico gihugu citwa ngo iki mu Kidagi kuko mu Kidagi ibihugu babicamwo imirwi ine. Hariho ibihugu nka vyinshi vyitwa uko vyitwa sans article. Kuko ya influence navuga ya preposition ifatiye kuri article. Mwabonye der Kindergarten, der Park, ich gehe in den Kindergarten, ich gehe in den Park. Ich gehe zur Bank, zu der Bank. Ich gehe zu, avec la différence évidemment que zu, c'est toujours avec dative. Ugiye mu gihugu, ibihugu vyinshi ukoresha nar. Nukuvuga iki uca uvugana ico gihugu ngene citwa mu Kidagi. Nguko nabivuze ibihugu vyinshi vyitwa uko vyitwa sans article. Fata igihugu ciswe Ubudagi, l'Allemagne. En français, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, la France, la Belgique. Ivyo bihugu mu Kidagi vyose vyitwa uko vyitwa en allemand. Nka l'Allemagne ni Deutschland. Deutschland. Wo fliegst du hin? Wohin fliegst du? Ich flieg nach. Ukoresha di préposition na qui donne une information capitale ugiye ugana igihugu citwa mu Kidagi. Nach Deutschland, nach Frankreich, nach Frankreich, nach Burundi, nach Burundi. Donc ibihugu nka vyinshi vyitwa uko sans article. Mugabo rero umugwi wa kabiri hariho ibihugu vyitwa au féminin nibike. Mugabo biriho. Ivyo navyo ni akarorero la Suisse. La Suisse, die Schweiz. Igihugu citwa non pas Schweiz, mais citwa die Schweiz. Die Schweiz. Niko citwa. Dufata kandi karorero la Slovaquie. Igihugu nicitwa Slovakai, citwa die Slovakai. Die Slovakai. Slovakai. Hariho n'ibindi bihugu la Turquie, die Türkei. Munavyumva, l'Allemagne ni Deutschland, la France ni Frankreich, la Belgique ni Belgium, le Burundi, Burundi, la Tanzanie, Tanzanie. Mais hariho ibihugu bike qui sont au féminin, qui s'appellent en allemand au féminin, c'est notamment la Suisse, die Schweiz, la Turquie, die Türkei, Slovakai, die Slovakai. Non ugomba kuvuga uti ngiye muri mu Buswisi, ngiye muri Slovaquie. Ich fliege in, encore une fois, in revient. Navuze yuko in yerekana un lieu de destination, un lieu qui se ferme, qui s'ouvre. Umuntu ashobora kwibaza none no mu bihugu nuko biravye neza none igihugu kugira ngo umuntu arashobora gupfa kujayo udafise ivyangombwa ni nkuko utoshobora kuja ahantu hugaye udafise ukugururira burya burenganzira
mugabo ngaha bivanye ahanini n'ingene ico gihugu citwa. Ntushobora kuvuga ngo ich fliege nach Schweiz, ich fliege nach Slowakei, kuko ibihugu suko vyitwa die Slowakei, die Türkei und die Schweiz. Arico gituma ugomba gutanga inyishu y'ikibazo clair et net. La réponse devait être aussi claire et nette. Ich fliege in die Schweiz, ich fliege in die Slowakei, ich fliege in die Türkei. Umurwi wa gatatu w'ibihugu uko vyitwa mu Kidagi ni les pays qui s'appellent au pluriel. Au pluriel hari die USA, die USA, die Niederlande, die Niederlanden, anche die Philippines. Ce sont des pays qui sont appelés comme ça au pluriel. Muri ico gihe rero uvuga ngo iki ihke c'est un lieu de destination, un pays. Mugabo le pays ne s'appelle pas USA, Niederlanden, canke Philippines. Oya yitwa die la Niederlanden, die USA und die Philippines. Iyo rero ugomba kwishura correctement, grammaticalement correct. Wohin fliegst du? Ich fliege in die USA. Ich fliege in die Niederlanden. Ich fliege in die Niederlanden. Donc hari ibihugu vyitwa uko. Iki rero ni ikintu ugihambaye kumenya. In die. Donc wohin fliegen Sie? In die Philippinen, in die USA, in die Niederlanden. Umurwi wanyuma wa kane w'ibihugu ngene bavyita mu Kidagi, kuko c'est ça qui est déterminant quant à la locale préposition à utiliser. Ugomba kuvuga ko ari yuje. Ou bien ni na pour le gros des pays qui s'appellent ainsi en allemand, sans article. Hakaba rero article die Schweiz, Slowakei, Türkei. Hakaba na pluriel ni die USA, die Niederlanden, die Philippines. Hakaba rero n'umugwi wa kane ari wo wa nyuma ni des pays qui se nomment au masculin. Ça existe aussi. Hari der Jemen, der Jemen, der Sudan, der Sudan, der Iran, der Sudan. Donc ces pays s'appellent au masculin. Et qui dit masculin dit l'usage de article der qui est vraiment caractéristique pour ce qui est du genre. Donc, ugomba kuja muri Yemen, muri Sudan, muri Iran, uvuga ich fliege in den. Kubera iki? Encore une fois ngaha, c'est cette force d'influer sur les formes de ce qui suit directement après, à savoir l'article. L'article ici n'a pas changé. Pourquoi? Parce que c'est féminin. L'article n'a pas changé ici parce que c'est pluriel. Ibuka. Nous avons ici affaire à une locale préposition avec accusatif, non pas avec datif comme l'autre locale préposition twabonye sous. Ich fliege in den Jemen parce que le pays s'appelle Yémen. Vous vous dirigez muri Yémen et le pays s'appelle der Yémen. Ich fliege in den Jemen, in den Sudan, voilà, in den Iran. Donc, pour essayer d'être complet sur la question, nous nous sommes intéressés sur les formes variées et les formes variées de locales prépositions.
dans un contexte clairement identifié. Dans un contexte où on répond à une préoccupation, c'est-à-dire on veut avoir une information sur la destination. Et cette destination peut être une personne, peut être un local, un bâtiment, ou ça peut être aussi un pays ou une ville. Une ville yoyo ni nar. Ugiye ngiye muchanguzo. Ich fahre nach. Ich fahre nach Changuzo. Ich fahre nach Frankfurt. Donc, quand vous vous dirigez vers une personne, il y a tout. Vous vous dirigez vers un bâtiment, mais quand vous regardez de l'extérieur, aussi tout. Mais si d'aventure vous avez affaire à l'intérieur du bâtiment fermé, c'est in. Et ici, c'est ici où finalement on fait usage obligatoirement de accusatif. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que tout ce qui vient après in, si c'est masculin, ihinduki kaba den kindergarten, den park, den supermarché. Ça veut dire que vous entrez à l'intérieur. Ceci est vrai aussi pour relativement à lieu de destination, un pays ou une ville. Les villes, ce n'est pas un problème. Aussi, quelle que soit la ville, ni nar. Mais on peut utiliser aussi in. Et là aussi, squat. Le pays s'appelle masculin. Et là, vous devez utiliser accusatif. Mais le reste, c'est nar. C'est le pays. Son nom qu'il est appelé. Ce pays, nar. Ou alors, si le pays s'appelle di, indi. Si le pays s'appelle de, inden. Si le pays s'appelle au pluriel, indi. Ngibi rero ivyo nanifurije ko turabira hamwe twabonye yuko koko bivanye n'iyo umuntu aganaja n'ingene umuntu avyifata mwageze hano aguma hano canke arinjira umuntu akoresha tsu canke in ari igihugu kuno citwa nyene nukumenya rero ingene ibihugu vyitwa mu kidagi. Ibihugu vyinshi nta article bifise, hariho ibihugu bike vyitwa au féminin di, ibindi navyo vyitwa masculin der, nibike navyone, nibindi navyone nibike vyitwa au pluriel. Ngaha umuntu akoresha di preposition no in. Ahasigaye kuri ivyo bihugu vyinshi vyitwa uko vyitwa ni na. Rero ni trois formes, sous, na et in, umuntu akoresha pour donner davantage d'indications et de précisions sur un lieu selon la nature de ce lieu de destination. Reka ndabakengurukiye cyane gose ko mwabanye nanje, ndabifuriza kuroranirwa naho bukeye. Kazoza FM, be your own boss.